Okay, this morning open the Bible, Numbers 21. Muri kano gatondo reka twugurure mu gitabo cyo guharura igice 21 kuva ku murongo wa 4. Numbers 21 to 9. Igitabo cyo guharura igice 24 Turn the Bible. murongo wa 4 gushika ku murongo w'9 cyo dusoma mu Kirundi. Bavuduka ku musozi Hori bajana inzira ija ku kiyaga gitukura kugira ngo bagendane urubibe rw'igihugu ca Edomu. Abantu bihebuzwa cyane n'urwo rugendo, batunganya Imana na Mose bati mwadukuriye iki mu Egiputa mukatuzana gupfira muri buno bugaragwa, kuko atavyo kurya tuharonka ata n'amazi, kandi tubihiwe n'ibi vyo kurya bitagira ikimazi. maze Uhoraho aterera abantu inzoka z'ubumara buturira zirabakomora. Abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Abantu baza kuri Mose bati twakoze icaha kuko twatonganije Uhoraho, nawe udusabire ko Uhoraho adukure mu nzoka. Nuko Mose arabasabira, maze Uhoraho abarira Mose ati cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti c'intumba, maze uwakomowe wese niyayiraba arakira. Nuko Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti c'intumba, maze uwo inzoka yariye wese yaraba iyo nzoka y'umuringa agakira. Amen. This morning our title is Jesus who took our judgment. Uno munsi icigwa tugiye kwiga ngo ni Kristo uwatwaye urubanza rwacu. That's why already judged for us. Nico gituma twebwe urubanza tutakituriko. When you're reading the Bible, there is gold, silver, and bronze. Iyo usomye Bibiliya hariho ibintu vy'ubutare bije bivugwamo, haravugamo izahabu, umuringa ndetse n'ifeza. There is meaning. Ivyo birafise insobanuro. Gold meaning glorified. Izahabu isigura ngo ukuninahara. That's why Jesus is the King of Kings. Nico gituma Kristo ari umwami w'abami. Silver meaning of redemption. Ifeza no gucungurwa. Then now today bronze. Ariko no munsi ngiye kuvuga ku muringa. Bronze serpent. Inzoka y'umuringa. You know what happening today message? What happening? Murazi ico ngiye kwigisha no munsi icabaye. People complain. Imbere yuko abantu bari dodomvye. Now when I came to Burundi, I see two different viewpoints. Igihe naza mu Burundi nabonye ibintu bibiri bitandukanye. People who those Burundi no hope, then you no hope. Abarundi bamwe usanga batagira ivyizigiro. Burundi is no money, then yourself no money. Burundi butagira amafaranga namwe mwaye uca muvana amafaranga. But the other point, we have money, we have hope, then you have hope. Burundi ruhande nago turafise amafaranga, turafise ivyizigiro, tugira ivyizigiro. Who took our judgment already? Jesus. Yego ni Yesu Kristo rero wikoreye urubanza rwacu ngiye kuvuga. Those who believe Jesus Christ our Savior, abo bizera Kristo nk'umukiza wacu, you are saved. Aracunguwe. When I see the people, can you testimony how yourself receive salvation? Iyo mpuye n'abantu nje ndababaza ngo mbega ushaka gushiga intahe y'agakiza kawe. People said yes, I receive salvation. Abantu bacavuga ngo yego narakijijwe. But don't know how was and now is how is. Rero ariko ntibazi uko bimeze ndetse n'uko vyoroshe. Therefore, brothers sisters, when I check here, most people only once a time only Sunday come to church now. Rero ndababwiza ukuri iyo ndabiravye rimwe niryo kenshi baza baja mu makoraniro ku munsi w'Imana. Sunday church service not enough individual fellowship, one-on-one or more deep fellowship. Ubundi bwo kwitabira amakoraniro kwa Mungu gusa ntibihagije, birakwiriye ko abaho ibiyago vy'umuntu ku wundi. That's why our brothers sisters, you should make appointment with me or pastors, then
you should join to also during week individual fellowship. nicyo gituma bene data ndabahamagarira yuko twogira ibiganiro turabona tukaganira abajewu cyangwa abandi bungere kugira ngo tugwize ibiyago. Some people is just come, just notice, I will do like this, then bye bye. Bamwe nyene baraza bakavuga ngo bakanamenyesha nk'ibintu ati It's ngiye not gukora good, ibi please. bayibarire ndagasanga Please, you should enough discuss first. ari byiza ivyo ni byiza ko muza tukabiganirako. Then God will guide you how to do what is your next step. ubundi bwo Imana izobarongora bamenyesha ikigiye gukurikiraho. Yesterday, Elder Dejari invited me for business networking meeting. Ejo hahise mutamba Elder Desire yantumiriye kuja mu nama y'abadandaza. Before one day, before then I met one guy from America. He is president of USA diaspora group. Igihe naza nahuye n'umwe mu murundi w'umunyamerika akaba asanzwe arongoye diaspora y'abanyamerika. It was a good meeting. Kandi akaryo keza ko kubonana. Our brothers sisters also, you can discuss with the church. Then God will guide your future, your vision. Bene data n'ubundi namwe murakwiye gutunganya impande y'inzi mukaganira Imana izobarongora ku vya kazoza. Do not struggle with your alone, please. Mugatame mutamamuri mwenyene. God already preparing for your future, your life. Imana yaramaze kubategurira kazoza kuzima bwanyu. In case last week we sharing word of God about Joseph's story. Mu ndwi iheze twasangiye amajambo y'Imana avuga ku nkuru ya Yosefu. Joseph has planned how to serving to his brother's future, his brother's children's future also. Yosefu yari amaze gutunganya byose ingene azokwitwarira abana abene wabo ndetse n'abana babo nakazoza kabo. I will provide for your little one, but brothers is afraid. Brothers is continue doubting about Joseph. Muri we yari nzobaronsa ivyo bazoba bakeneye byose ariko mu mitima ya bene se bobo bari bafise ubwoba bibaza ko azobihorera. Might be Joseph will revenge us. Kumbure Yosefu azotwihorera. He don't have any idea to revenge to his brothers. Abe n'intete ntiyigeze agira iciyumviro cyo kwihorera bene se. Because Joseph's heart only fulfill of promise, like a word of God. Kuko muri Yosefu umutima we yamaze kuvumbura yuko no kugira ngo amasezerano y'Imana ashigwe mu ngiro. Even today, story of children of Israel, they complain. Ndetse no munsi nkuru turiko tuganirako ni ukwidodomba kwa Abisirayeli. Because here people grew in like a complain on the way. Abisirayeli barambirwa n'urugendo. Why God needed to from Egypt to this wild life, desert life. Ati kubera ko Imana yatuvanye muri Egiputa ikaducana muri uno bugaragwa. Therefore, God sent to fire servants. Rero kuva ico gihe kubera imyidodombo Imana yabasutse nk'inzoka z'ubumara. Because God's plan. Kubera ko Imana umugambi But wayo. children of Israel didn't know. Ntibari bazi umugambi wayo. That's why many people died. Rero ico gihe benshi mu Bisirayeli barapfuye. Because their complaint, rebellion against God. Kubera ko imyidodombo yabo kwarugarariza Imana. Same with us also. Iyo nyene Mana. When you look around your circumstances also, we starting complain. Iyo uravye ku bihe bigukikuje uba wumva uri umuntu wo kwidodomba kumva utanguje kwiganyira. When you look situation, you continue, I'm difficult, problem. Iyo uravye ku bihe ukabona ivyo ukora utanga mbega ibihe bigoye. Like same sin always bring nearby. Nk'akarero nyene n'icaha usanga kituri impande uko. That's why now is a fire servant bite. Then many people died. Rero ico gihe inzoka Imana yose nk'inzoka z'ubumara zitanga kubakomora. Benshi barapfuye ico gihe. I'm symbolized this fire servant is your
situation or your circumstances. rero around you. nk'ikigereranyo ndiko ndabereka izi nzoka z'ubumara n'ibihe mugenda munyuramo nawe Understand? urantahura If you accept the situation, your spiritual died. iyo mwemeye ivyo bihe mu buryo bw'imwe mu murafa Understand? urantahura So, what kind heart in your life, in your heart, according to mindset, life different. yego ni uwuhe mutima bivanye n'ukuntu mindset yanjye imeze mwumva mugira Even same, this is my story. ndetse nanje erega ni inkuru rwanje So, what kind eyes, what kind viewpoint speak our life different. mbega ni uruhande rumwe rushobora guhagararamo kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke Therefore, our gospel, Good News Mission, started this gospel. That time is our Good News Mission, not big church. ubu icyo gihe nibuka ko misiyoni yacu igihe yatangura si uko yari ishingiro rinini cyane But servant of God received promise from God. ariko umukozi w'imana yakiriye amasezerano ava ku mana Ask, I will give whole nation to your inheritance. saba nzoguha amahanga nk'umwandu wawe Through this basement, biciye muri uno mushinge nyine through this promise, biciye muri ino sezerano myself come to Africa missionary. hanje ubwanje nisanze ndi muri afurika nk'umumisiyonari But when I minister in Africa, God give many vision. igihe imana yampa kuvuga ubutumwa bwiza muri afurika imana yampaye imbono nyinshi zitandukanye First time I visited in Kenya 2007. ubwa mbere nabanje gutembera muri kenya mu 2007 Already Kenya churches grew up and big. ubu ishengero ryo muri kenya ryaramaze gukura kandi rinini cyane But servant of God said, ariko umukozi w'imana yaravuze let's open to IYF World Camp in Africa. reka dutangutse ibikorwa bya IYF muri afurika That time, all our missionary against. No. icyo gihe abamisiyonari benshi barabigwanije ngo ya Oh yeah. no Oh yeah. no Africa, how can it start big event? mbega muri afurika byashoboka bite ngo dutegure urubanza nk'ubwo ruhebuje Everyone said, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. benshi bavuga no Right? soko Even my heart was saying. no mu mutima wanje ko ari kuno nyene But ariko we start. waratanguye 2008, 2009, I think 2009 we start. nibaza ko mu 2008 2009 twatanguje iyo kambi ya bibiliya Change please for there is a power. You can change only one amp. I think soon possible our church also. Our church will, if power gone, no problem. I do my residence house. nibaza ko mu minsi iri imbere bitazoba ari ikibazo kuko amata n'azogenzora injira ndabikora ni muhiri wanjye Therefore, here is only small solar power system. ko ngaha narakoresheje agapano solere kaba yabaye Brothers, only for one amp. ukoreshe gusa Or hafi imwe gusa speak to the pastor for generator. cyangwa kuba n'umwungeri kugira ngo ushobore gukoresha generateri Can you hear my voice? mwashaka kumva ijwi ryanje Okay. ni sawa To speak very loud. turavuga n'ijwi rikwiriye 자, against God. rero uko nyine ugasanga turwanya imana Even myself, our missionaries against servant of God. nanjye ubwanje nk'umumisiyonari numva ndiko ndagwanya umukozi w'imana How we open for the IYF camping here. mbega byoshoboka bite ko dutanguza ibikorwa bya IYF ngaha oya ntibishoboka But you Ariko- know impossible. Separate. I am separate. Then possible.
possible ririmo amajambo abiri, harimo I am jewe na possible birashoboka. Therefore, Rero servant of God continue to guide us. umukozi w'Imana yakomeje kuturongora. And Murabishoboye already God prepared for us. kubera ko Imana yaramaze kudutegurira. Amen. Amen. Therefore, in my heart, yeah, Nicyo gituma umutima wanje then I denied my own thought idea. natanguye kwigira nka nanga ivyiyumviro bimwe bimvamo. Then we started. Hanyuma turatangura We started IYF camp in Kenya first. dutanguza ikambi ya AWF muri Kenya irya mbere, Kenya and Ghana. muri Kenya ndetse tuca no muri Ghana. I think very beginning of our Good News Mission church members from Burundi also, you were there in Kenya, isn't it? Nibaza ko kumbura ico gihe bamwe muri bene tutari bari mu mwari hariya muri Kenya. That time we are in Kenya, not enough ready for accommodation. Ubundi bwo ico gihe muri Kenya ntabwo bari biteguye kugira ngo ushobore kwakira abantu That ntabwo. time we built only basement. Ico gihe twubatse gusa ivy'ibanze Even we do temporary roof structure. ndetse tubafasha ibisakazo gusa, But we doing that time is a conference. ariko ico gihe twarakoze iyo inama. Amen. Amen. So, according to circumstances, is impossible. Yego turavye ku bihe tuba tubona amengo ntibishoboka, The servant of God's idea, ariko umutima w'umukozi w'Imana he received word of God from God. we yari yamaze kuronka ijambo ry'Imana riva ku Mana. One day, while he traveling from, passing through the just transit the aeroplane from Nairobi airport to Ghana. Umunsi umwe igihe yariko aratembera nyine afashe indege agize transit ava i Nairobi baja muri Ghana, The time, he called one missionary. ico gihe yarahamagaye umumisiyonari umwe, Pastor Kim, you can go to Malawi. mwungere Kim ukwiye kuja i Malawi. Then after 1 week, when I finish Ghana camp, when I return to Kenya, Ico gihe ni naba ndangije muri Ghana inje muri Kenya, you invite to Minister of Health. uzohamagare utumire umushikiranganje w'ivy'amagara y'abantu. Therefore, then one of appoint missionaries like not for the fan of only for employees. The fan of don't need fan. Not enough power. How coming? How come? It is how come? Thank you. murakoze Thank you, Power. murakoze amatara araje. We always in short program. igihe cyose twaba twisanga turi mu bihe Anyhow, therefore, rero one of appoint the missionary Pastor Kim. Intumbero y'umwungere Kim Then you go to Malawi. kwari ko ngo genda muri Malawi, Then you invite Minister of Health. hama utumire umushikiranganje w'amagara y'abantu. I want to discuss with him how to cure to HIV, AIDS people. Nshaka ko tuganira tuganire ku bijanye n'uko abantu bokira umugera wa sida. Then he was shocked. Ico gihe yaratangaye, I don't know Malawi. je sinzi muri Malawi, Even I don't know how to invite to people. mbe sinzi n'ingene notumirira abantu. But you go, you invite. Ariko genda hama ubatumire. You know, amazingly, Murazi ingene bitangaje, after 1 week, inyuma y'umunsi y'indwi imwe he invite PS of Ministry of Health. yaje atumira umuvugizi mwishikiraho w'ivy'amagara y'abantu. Amazingly, Biratangaje.
This is beginning of start Malay church. aho yari intango imwe twatanga ishengero muri Malawi. Amen. Amen. That's why Malawi, after that, Ico gituma muri Malawi nyuma y'ivyo after that, Pastor Park speak to him. Pastor Park yari araganira nawe You can ask to government to give me land. izo gusaba leta iguheza itongo. Do you know if I ask Burundi government to give me land, then Burundi government to give land for me? Mwamuzi yuko mugendo usaba leta y'u Burundi ngo imitongo yorimpa? Oh, Yo. no, isn't it? Sukoze? Not easy. Ntabwo vyoroshe. But Ariko Malay government give our Good News Mission for land. leta ya Malawi yarahaye Good News Mission irayitongo. That's why last year I was in Lilongwe, like a ground opening ceremony of IOF Center in Malawi. Nico gituma mu mwaka w'izina muri Lilongwe gushira kwibuye ry'umushinge mu gutanguza ibikorwa vya IOF. If you complain, Pastor, it's impossible, then if don't move, not receive it. Ico gihe iraja kwidodoma ngo oya mungere ntibishoboka, ico gihe ntitari gushoboka nyene. Amen. Amen. This morning when I discuss about church program, Uno musi mu gaturike twaganira mu nama y'abarongozi bijanye n'intonde z'ishengero. most our brothers sisters mind a lot of rely on to our GNC student, GNC to continue. That's why Benshi muri bene data bafise umutima wo kumanya bibaza ngo aba GNC abakora bushake bazobikora. why only GNC? Why not Kubera ikino yourself? n'igihe cyose bamwiteze ubufasha kwa GNC. Is God only work? God only need GNC? God only need Korean missionary? Mbega Not, Imana yobikorera mu agency gusa mu volontaire, yobikorera gusa mu bakoreya. not Burundian brother sister? Nikorera muri bene data b'abarundi. God not with you? Imana ntibarongora. The same God. Imana yayindi nyene. Amen. Amen. But many people's idea, maybe missionary, and 사모님, Imitima ya benshi GNC kumbura umukozi w'Imana pasiteri n'umufasha wiwe abakorana bushake. Oya. oh yeah. No. That's why when I ordered elder for program, I didn't do anything. You can do yours. This is your job. Nico gituma agenda aganira n'umutama w'ishengero ku bijanye n'iyo forumu. Sinigeze Yes, nitegure wenyene. When I see some monitoring not enough, he must be do this. Nenda biravye nabonye ko aratwa duhaze by'ukuri nkavuga ati akanaka nakakari gakenewe. I guide. You can prepare for registration list book. Hama ndamurongora gutegura intonde z'abitabiriye. Some missing, Ego hari mutubuzi. but he did. Yesterday it was good meeting. Kandi byari bimeze neza. Therefore, I want training you. Murabizi ndashaka kubigisha Your mind more extend. kugira ngo ivyiyumviro vyanyu vyaguke. Not only come sit the service alone. Atari kuza gusa vyonyine mukicara amakoraniro. You should practice. Mubwiriza kubishira no mu ngiro. You should action. Hama mugakora. How to live by faith. Mbega nobaho gute mu kwizera? If you only complain or also look around yourself, you are not development. Igihe gusa uzoza ubayeho widodombera ibihe urabigukikuje nawe ubwana uzotera imbere. That's why God sent to fire servant today here. Nyene nico gituma bisaye bisanze bana barungitse inzoka z'ubumara. That's why fire servant bite, then they repent. Nico gituma inzoka z'ubumara zirabakomora ico gihe batwara. People confessed, we have sinned, we are Abantu against. baratuye baravuga ati yo twakosheje ducumura ku Mana. Therefore, God told to Moses to make a bronze serpent. Ico gihe Imana yaciganiriza Mose yamubwiye ati kora ucure inzoka mu muringa. What the people requirement? Murazi igisabwa ku muntu.
please remove this fire servant. bo bari bavuga gusa ngo kuraho izi nzoka z'ubumara. This is their requirement. People's requirement. Ibyo basaba bobo. 자, our requirement always, please environment change, condition change. Something is more better condition like this. twebwe ibyo twama dusaba tuvuga ngo ibihe biragoye nifuko ko bihinduka bikagenda gutya uko dushatse. But God give them another servant, one more servant. Ariko none Imana yavuze ngo bahinde inzoka. What kind of servant? Inzoka bwoko ki? Bronze servant. Inzoka yo mu muringa. Understand? Murabitahura. So then, anyone bites fire servant, then you can see, look at, then you will leave. Buri wese azokomogwa n'iyo nzoka n'inzoka azoshira bijya nzoka y'umuringa ico gihe azobaho. Amen. Amen. This is another promises. Iryo rindi sezerano rishasha. So different direction, Ubundi buryo bwo kurabamwe ibintu. different provide. Inyishu yindi itandukanye n'iya mbere mwibaza. God ordered to Moses, then you can make a bronze servant, then hang on the poles. Imana ibwira Mose ati cyo inzoka y'umuringa hari muyimanike ku giti cy'intumba. Therefore, this bronze meaning is judgment. Ubundi bwo umuringa bisigura ngo urubanza. There is continue. Still there is around people bite. Then people is painful. Nyine nk'ibisanzwe abantu bakomeje kubabazwa na za nzoka zibakomora nyine ziguma zibakomora. What is the solution? None inyishu ni iyihe? You run away. Kwiruka ngahunga. Try to avoid for this fire servant. Kugerageza kwirinda ngo inzoka ntizigukomore. What? Sick. Laba. Amen. Amen. Like, behold. Laba. Behold. Laba. Behold the Lamb of God who takes Who away sin of the world. kuri caca bari mw'isi. The same meaning this one. Isobanuro ni nk'irya nyene. Amen. Amen. So there's problem. Rero iyi rundi rutoni Seems like when you see problem, you continue complain. iyo uravye ku bihe nyene ibihugu mubibona kwa kundi nyene. Burundi, why? Ku Burundi bimeze gutya gutya. Even power God. Nta matara ni No ngorane. water. Nta mazi. Or road very bad. Amabarabara yacu arononekaye. No money problem. Nta mafaranga ni ngorane. But there is what? Ariko hari iki? Behold, Raba. the Lamb of God who takes away sin of the world. Umwagazi w'intama w'Imana ukuri caca bari mw'isi. Amen. Amen. So we remind. Twibutse. What is God's promise? Ni isezerano k'iby'Imana. Hallelujah. Hallelujah. When I see here, every day rain. Iyo ndavye hano igihe cyose ni imvura. You know, rain is very good for agriculture. Murazi none ko imvura ni nziza cyane ku burimyi. Even every day without rain, without water we can't. Ndetse n'umunsi umwe unyata amazi ntidushoboye. Isn't it? So kose. So rain itself, it was resources. Ubundi bwo amazi gusa ni nk'ubutare. Therefore, I'm telling you, country called Botswana. Ndababwira igihugu ca Botswana. Botswana, rain meaning is bula. Muri Botswana imvura bijambo cy'abavuga ngo bula. You know, Botswana currency called bula. Rero amafaranga y'amabotswana yo kandi bayita ngo bula. Understand? Murantahura. Then bula coming, bula drop, then rain, money coming. Rero imvura ikiyagaba ngo agafaranga ariko karaza. Right? Sivyo? This resource. Ngo n'ubutunzi. Burundi is a very green country. Uburundi rero igihugu ciza cyane gitotahaye. Green, right? Gitotahaye. That's why your flag both side is green color. Nico gituma muravye n'idarapo ry'u Burundi ku mpande zose hari ibara ry'icatsi kibisi. You can seek hope in this country. Murakwiye mukabona ivyizigiro muri kino gihugu. Therefore today people complain because
on the way. Why God lead to this way? Ico gituma turavye hano abisirayeli baravuga ngo kubera iki Imana yatunga ino nzira. That's why people spoke against God and Moses. Ico gihe abantu bidodombeye Imana na Mose. That's why God sent what? Fiery serpent. Niyo mpamvu Imana yaciye barungikira iki inzoka z'ubumara. Result, many people died. Inyishu yabaye havuyemo ko abantu benshi abisirayeli bapfa. Therefore they repent. Ico gihe barihanye. That's why we have seen. Niyo mpamvu bavuze ngo twakoze icaha. Then God commanded to Moses to make a bronze serpent. Rero Imana yacitegeka Mose gucura inzoka y'umuringa. Amen. Amen. Symbolize of bronze is judgment. Judgment in the Bible. Bronze. Nyene nkigereranye ibiza kwerekana urubanza itubiraje 자, muri Bibiliya. Bronze serpent meaning already same like Jesus Christ. You know when we seek blood of Jesus. Inzoka y'umuringa nyene nkigereranyo tuza kuyibonamo nk'amaraso ya Kristo. Our sins are already washed. Ibyaha byacu byaramaze kuhagirwa. Amen. Amen. Because the wages of sin is death. Kubera ko ingero y'icyaha ni iki? Urupfu. Therefore, Romans chapter 3:23. Nico gituma abaroma igice cya gatatu mirongo irindwi na gatatu bavuga. All have sinned, fall short of the glory of God. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. That's why, every day, every time we are short. Nico gituma igihe cyose twama twisanga tudashikira. Ourselves we are short. We not entering the kingdom of God. turahagije. Ntidushobora kuronka ubwami bw'Imana. Right? Soko. Therefore, we then point how to repent. Turning point. Nico gituma ngaho turiko turabona neza nyamukuru cyo gukorwa ni ukwihana. I cannot enter into kingdom of God. Sinshobora kwinjira mu bwami bw'ijuru. My soul go to hellfire. Ubwanje nzoja muri Gehinomu. That moment is a turning point. Ico gihe rero akaba ari akaryo keza ugeze aho guhindukirira. Because the sin, the servant fire servant like sin. Kubera ko icyaha nka za nzoka z'umuringa nyene, nka za nzoka z'ubumara. That's why fire servant bite, then people die. Nico gituma inzoka y'ubumara komora umuntu agapfa. Same as like the wages of sin is death. Hakuno nyene ingero y'icyaha ni iki? Ni urupfu. Amen. Amen. Therefore God ordered to Moses, you can make a fire serpent on the pole with bronze, then pole on hang, then people sick, then people live. Nico gituma Imana yacitegeka Mose kwacura inzoka isa n'inzoka z'ubumara muga mu muringa hama ayimanike abantu baze bayihanga kw'amaso. So let's go open the Bible. Reka dusome Bibiliya. Book of John chapter 3, 14 and 15. Book of John. Igitabo ca Yohana. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man to lift up. Igitabo ca Yohana igice ca gatatu umurongo wa 14 na 15. John chapter 3, 14 Yohana igice ca and gatatu 14 na 15 dusome mu Kirundi. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. You know, when Jesus became a human being, Murabizi igihe Kristo yaba umuntu yambara umubiri. but already Isaiah chapter 7:14 about prophesies the virgin shall conceive with child. Ibi umuvugishwa n'Imana Yesaya amaze kubivugisha mu gice c'indwi aho yabivuga yuko hazoba inkumi izibungiye ikavyara ata mugabo yamenye. His name is Emmanuel. Uwo mwana azitwa Emmanuel. Emmanuel meaning God with us. Emmanuel bisigura ngo Imana kumwe. This word, isn't it? This word, promise. Iri ni isezerano. Gabriel, angel Gabriel, Umumarayika Gabrieli visited to Mary, yaraje gutemberera Mariya. but Mary refused. Ariko Mariya yaravyanse.
No, oya I do not know man. sinigeze menya icyitwa umugabo. How can I get child? Byoshoboka bite ko mbyara? I didn't know man. nta mugabo nigeze kumenya. This is her situation. Ibyo ni ibihe bigoye. But herself forget for the Isaiah 7. ariko ubwiwe yari yibagiye isezerano ivyo umuvugishwa n'Imana Yesaya yaravugishije mu gice Virgin shall be conceived a child. isugi izovyara umwana. But this word came to her. ariko iyo jambo yari rimujeko. Another meaning, this word came to you. ubu yandi majambo ijambo rikujeko. Amen. Amen. This is Christmas. iyo ni Christmas. Jesus was born in my heart. Yesu yavuke mitima yacu. Amen. This is the true meaning of Christmas. iyo niyo nsobanuro y'inyayo y'ibihe vya Noheli. Because Jesus became sin for us. kubera ko Kristo yabaye icyaha ku bwacu. You know, when Jesus died on the cross, murabizi igihe Yesu yapfa ku musaraba he was a sinner. yari umunyabyaha. Isn't it? si uko none He punishment. yari yarahanywe. For what? kubera iki? For me. kubera For jewe. you. kubera wewe. He died on the cross. yarapfuye ku musaraba. He paid. yarabirishe. He paid all. yararishe He byose. paid for my sin. yatwishyuye ibyaha byacu. That's why he died on the cross. nicyo gituma yapfuye ku musaraba. Now why he died on the cross? Jesus took our judgment. kubera ko apfuye ku musaraba Yesu yakiriye urubanza rwacu. That's why whoever believe him, we live. nicyo gituma umwizera wese icyo gihe azobaho. That's why John chapter 3, nicyo gituma Yohana igice cya 3:5 you read it. Yohana igice cya 3:5 aravuga ngo umwizera wese ahabwa ubugingo budashira. Amen. Amen. That God loved us. Imana yadukunze. That God sent his own begotten son. Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege. That's why he saved us. nicyo gituma yadukiranuye. That we got the eternal redemption. twaronse gucungwa kw'ibihe bidashira. Amen. Amen. This is the gospel. ubu ni ubutumwa bwiza. This gospel come to you. ubutumwa bwiza bubajeko. This gospel is same as like a bronze serpent. ubu ni ubutumwa bwiza nyine nka kunene y'inzoka y'umuringa. Jesus is our savior. Yesu Kristo ni umukiza wacu. The serpent was not alive. It was already judged. inzoka ubundi bwe ntiyari ikiriwe yamaze gupfa. Jesus did not come to condemn. Yesu Kristo ntabwo yaje ngo ace urubanza. Jesus came to be condemned in our place. Kristo yaje kugira ngo acike urubanza mu kibanza cacu. Instead for us, he received punishment. mu yandi majambo yaronse igihano cacu. That's why on the cross is a payment for our sin. umusaraba yaharihiye ibyaha byacu byose. That's why he died on the cross. Last word. nicyo umusaraba ahari yavuze ijambo rya nyuma. What he said? yavuze ngo iki? It's finished. It is finished. birarangiye. You are condemned. It is finished. uguhanwa ukwagiza icyaha kwanyu kurarangiye. Your personal problem, it is finished. ibibazo byanyu byihariye birarangiye. Your circumstances problem also, it is finished. ibihe byose ugira mu ingorane zose zirarangiye. You should apply for your daily life. ukwiye kwimenyereza bino mukabibamo mukabamo misi yose. Israel was not told to try hard. abisirayeli ntabwo bagerageje ukundi. Even one day bite by fire serpent, not using medicine. uwakomoka wese n'inzoka ntiyarondera imiti. Not try to run away. apana kwiruka ngo bahunge. Only Bible said seek. bibiliya gusivuga ngo raba. Only to look. byonyine gusa kuraba. Behold, raba. the Lamb of God umwagazi w'intama who w'Imana takes away sin ukuri of the icyaha world. cy'abari mu isi. Amen. Amen. Like salvation is by faith, agakiza ni ukwizera gusa. not our work. atari ibikorwa byacu. Only promise. byonyine isezerano gusa. Only God's work. gusa igikorwa cy'Imana.
Same application our daily life also. nka kuno nyene tubikoresha ubuzima bwacu bwa misi yose. We need His grace and mercy. Turakeneye ubuntu bwayo n'impuhwe zayo. Do you remember last time when I delivered talking about mercy seat? Mwamwibuka igihe nabaganiriza nkabwira ku bijanye n'intebe y'imbabazi? Do you remember mercy seat story? Muratibuka? Muribuka inkuru y'intebe y'imbabazi? Two cherubim, like two angels, Abakerubi babiri bameze nk'abamarayika forward continue. bama bunamye gusa. Mercy seat. Intebe y'imbabazi. Mercy seat meaning is a place of grace. Ku ntebe y'imbabazi bisigura ngo Amen. Amen. God only look Imana gusa place of grace. iguma yirabira mu kibanza cy'ubuntu. If you are out of grace, then you not receive grace. Uri hanze y'ubuntu icyo gihe nta buntu uzobona. Therefore, there I will meet with you. There I will speak with Icyo you. gituma byanditswe ngo hariya niho nzohora mbonanira nawe, niho nzobavuganira nawe. Where? Hehe. To grace place. Hehe kuri cya kibanza cy'ubuntu. Stop looking yourself. Tangure muhagarike kwiraba. Stop looking at your faith. Hagarika kuraba ku kunanirwa kwanyu. Look to Christ who was judged already. Raba kuri Kristo yamaze kuturihira ibyacu. In Christ, Muri Kristo your judgment is finished. urubanza rwanyu rwaramaze kurangira. Amen. Amen. In Christ, Muri Kristo your any kind of problem is not yours. ikibazo cyanyu cyose muhora naco kikirwanyu. He solved already. Yaramaze kubitorera inyishu. So we have a plan for we shifted our church to town. Twagiye tugira umugambi wo kwimukira mu gisagara. This is big job. Iki ni igikorwa gikomeye kinini. We need a big money. Turakeneye inoti itubutse. But God ordered to you. Ariko Imana yabibategetse. You bring this offering Zana ayo mashikanwa. through your hand. Bice mu maboko yanyu. Amen. 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 So another meaning. Ego mu yindi The siku. first thought, Icyambere. away. Oh. How can I prepare it? Beje ne bitunganya gute? Isn't it? So kono. This is first thought to your idea. Ico cyo cyumviro kibi cyambere mu. But you different direction. Ariko mu mahinduye icyerekezo. Through the church servant of God speak like that. Bice mu kuvuga ati umukozi wani barongoye kuno wavuze uko. You can thinking is the other direction. Mukaca mubiraba mukavyumvira. God will give this money. Imana izotanga amafaranga. God will give more blessing for my business. Imana izomumugisha mwinshi mu rucuza rwanje. Do you agree with me? Muremanya nanje. Do you believe that? Muravyizera bino? Yes, you thinking about different direction. Ego ni mu binaye mu buryo bwo kubona bwo gutera imbere. I don't know. Sitabizi. I don't know method. I don't know way. Sinzi inzira bizonyuramo. But surely He will make a way. Vyukuri ndabibabariye izoca inzira. Only we stop. Gusa Only step. Only step. 1 step, 2 step, 3 step. Continue with steps. dutere intambwe ya mbere ya kabiri tubandanye. Like tomorrow about this time. Nakuno nyene mwisho nkaya mambo. Tomorrow about this time, Osea, the one became one shekel, and 2 sale party became one shekel also. Ejo nkaya mango shikeri imwe shikeri zibiri gutyo gutyo. Hallelujah. Hallelujah. So, when you listening to the word of God, Igihe twakira ijambo ry'Imana not accept through your own eyes. ntituryakire n'amaso y'iwacu. You remove your own eyes, Kuri amaso yawe put in by His eyes. wambare amaso yayo. Amen. Amen. The bronze serpent shows God's grace. Inzoka y'umuringa yerekana ubuntu bw'Imana. Hallelujah. Hallelujah. That's why when you seek His work, Niyo mpamvu iyo urondeye igikorwa cyayo then your work finished. icyo gihe usanga byararangiye. Jesus took all our judgment. Yesu yatwaye urubanza rwacu rwose. Then you alive, Rero muri bazima different life. ubuzima butandukanye bwa mbere. Amen. Amen.
I started church planted work in Lubumbashi last this early year. natanguye ibikorwa by'ivugabutumwa muri Lubumbashi muri kano That's karere. why sometimes as a Kinshasa missionary, he also managing continue because I can't speak French, but he speak French. Nico gituma umupasiteri umumisiyoneri akorera muri Kinshasa ariwe akomeza kubandanya kubera ko jeno ashobora kuvuga igifaransa. One deacon from Lusaka Church. One deacon. Umudiyakoni umwe ava mu ishingiro ry'i Lusaka He received salvation when I was in Livingston. yakiriye agakizi keje nakorera muri Livingstone. He doing airport manager. Asanzwe akora ibikorwa kuri aeroport. Then he was another town, but now he became one of airport manager in Lusaka. Ico gihe yaba mu kindi gisagara mu bw'ubu nuro yabaye nk'umu manager bakora kuri. Last night he posting. Ubushize natanze icegeranyo. I'm very urgently visit to Lubumbashi. Ndamubwira ati zini inkuru vuba nyene vyihuse mu buryo butari buteganijwe ngiye gutembera muri Lubumbashi. Then I ordered to one brother, you should organize a fellowship meeting with him. Namubwira nti utunganye fellowship dushobora kandi kiganiro. I'm very thankful and happy Mfise amashimwe menshi nanezerewe because God gave me promise. kubera ko Imana yabaye isezerano. All the earth is mine. RDC yose ni gwawe. I'm surprised when I visit Ethiopia. Natangaye igihe naja gutembera muri Ethiopia. Certain time, Pastor Park visit other country. We help them. Igihe kimwe kimwe umwungeri akunze You know, gutembera. Ethiopia population is 200 million. Ugiye kuraba abantu ba muri Ethiopia ni miliyoni amajana abiri. Big numbers. Ni igitigiri kinini cyane. And also Nigeria, Ndetse hacakurikiraho Nigeria. big country. Ni igihugu kinini. And Kandi DRC Congo. hacakurikira RDC. I think DRC Congo also big country. Nibaza yuko RDC ni igihugu kinini cyane gose. Population is very high also. Nibaza kandi no ko n'abantu bahatuye ari benshi cyane. Therefore, when I traveled to witness journey in Lubumbashi, Nico gituma igihe naja muri wivuga butumwa i Lubumbashi. someone is against me. Umwe muri benda yagumye kungwa. Don't go, please. Dangerous. Oya mungire ntuje hari harabangamiye. If you go, you alone. I don't follow you. Ugenda wenyine sitakurikira. But I together with one someone. Ariko naragiye njanye n'ubundi. Then she also found how God's work. Ariko nawe nyine yarabonye ingene Imana ikora. God preparing for everything. Imana yateguye byose nkenerwa. That time I read all things already. Nico gituma nasisezera ngo byose This word, Matthew chapter 22, one of the king invited for the people. Ibi turabona mu gitabo cya Matayo cya 22 aho hari umwami yateguye ubukwe. Then I used to this scripture. Ndakunze gukoresha kino cyanditswe. All things are ready. Byose birateguye. Follow me. All things are ready. Mumurikire byose birateguye. One more time. All things are Subiremo ready. kandi byose birateguye. Same meaning everything ready. Yansobanura nyine buri kimwe cyose cyatunganijwe. Because one sister continue begging, Pastor, just come. All things are ready. All things are ready. Kubera ko hari umushiki wacu umwe yakunze kubaza mungere nuze byose birateguye. Your accommodation already, your transport already, program already. Intonde zatunganijwe buri kimwe cyose kiri ku You rutonde. know, amazingly, when I visit DRC Congo, I didn't use all my money. All things from Lubumbashi. Murazi none igihe natemberera Lubumbashi icyo gihe nta na kimwe nakoresha mu buryo bw'iwanje byose abanyarubumbashi barabifashijemo. Amen. Amen. So God provide for your life if you are truly receive salvation. Rero niba mwarakire by'ukuri kwagakiza Imana dusaba twitunganya nabibateguriye. What do you need already He knows. None mu cyo mukeneye cyose ubirakizi. This Bible explain, isn't it? Ino Bibiliya bivuga neza. What? Seek
kingdom, seek first kingdom of ivuga God. ngo ubwa mbere witwara iby'ubwami no kugororoka kw'Imana. Isn't it? Soko none. So Matthew chapter 6, 33. Matthew chapter Matayo 6. igice cya gatandatu mirongo mirongo itatu na gatatu. Bible says seek first. Bibiliya iravuga ngo ubwa mbere mwitwarike iby'ubwami no kugororoka. Even choir team you sing, seek first kingdom of God. Isn't it? Ndetse no muri ko hari n'akarimbo kaca kavuga ngo ubwa mbere mwitwarike iby'ubwami bw'Imana. Is there Kirundi version Oba also? hari indirimbo nk'iyo y'ikirundi You don't have? ntayo mufise. You can make it. If you don't have Mika, understand? Niba mutayifise You mikoro translate, cyangwa then you can. Very simple. biroroshye. Seek first the kingdom of God. All Mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana. he knew. Arayizi. You read 6:33. Reka dusome igice cya gatandatu mirongo mirongo itatu na gatatu muri Matayo aravuga ngo ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo niho ibyo byose muzovyongerwa. Amen. Amen. So one more time you read. Dusubiremo kandi indi rimwe ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo. If you found yourself read, muzovyongerwa. yourself read yourself. Yourself Mwe read. musome nawe ubwanyu. So you receive a promise from God. Some mwakira isezerano ry'Imana. Hallelujah. Hallelujah. So Yeah. not only sit here. Anham kuronda kuba mugaha. You action. Mukabishira mu ngira ahubwo. You moved. Muratera intambwe. Then this is yours. Ibihe ni gwanyu. If you don't want to receive a blessing, you're not listening. Ariko mudashaka kwakira umugisha ntimukeneye kumviriza. But this is when you're reading, this is yours, then you can repeat, meditate, continue. Rero nimurisoma muraheza muryumvireko mukomeze kuryumvira. Amen. So Amen. which one do you want to live? Niba mushaka kuba umuti. You complain, Kwidodomba, you continue complain. kubandanya mubayeho imyidodombo gusa. But Moses decree announcement. Ariko Imana yabwiye Mose ati gira icyo uvuze. Anyone bite by fire serpent, sick. Buri wese azakomogwa n'inzoka y'umubara Serpent. arabe inzoka y'umuringa. Bronze serpent, sick Inzoka bronze y'umuringa serpent. araba. Then anyone he will live. Icyo gihe buri wese azoba uwo bakomowe. Am I right? Nuko Then you denied your own situation. rero nimubanze mwiyamburema nk'ivyo bihe muri mu Our baraza. own situation is not true. Ibihe ndimwo ntabwo ari ukuri. It's like grass. Ivyo ni nk'urubura You gusa. know, Burundi very good weather. That's why grass very fast grow up, isn't it? Nico gituma mu Burundi ko hari ikirere ciza ivyatsi birakura. But certain time cutting grass, Ari ikindi gihe harabakanye guca bya vyatsi. flower very beautiful, Amashurwe ni meza. but cut Ariko twakaja. then withdraw. Hanyuma akongera akamuza. So last week, one sister lost her brother. Mu ndwi iheze hari umushiki wacu yabuze inshuti yiwe Then I umuvuka. asked how old is he? Ndamubaza imyaka yari afise. Is there this sister here? Sister Belize bari ngaha. Not absent today. Ubuse ntiyashoboye kwitabira amakoraniro. When I visited there, Igihe nabatemberera. many stood crowded, maybe Abantu benshi abana bari 300 or abanyeshuri. 300 between 400. Ngira ngo nk'amajana abiri amajana ane gutyo. I didn't expect there. Sinavyiteze. I'm just thinking about just invite any funeral service. Nari niteze ko bashobora kuntumira ku maziko. Then I delivered a message, James 4:14. James 4:14. Ariko nabasangije ubutumwa buri muri Yakobo igice cya 4:14. It's like our life is like a pipe. Nk'ubuzima bwacu niko bumeze, ubugingo bwacu ko 4:14. Pipe. You know piper? Smoke. Something is before rain. Something is fog. You know fog. White fog. Little bit appear, then immediately disappear, isn't it? ubundi ngo mugiye kuraba utuntu tw'udusiba imvura ihari turaza nyuma mugabo tukakamangana. Life like this. Ubuzima bwacu ni kuno. Your friend, Abagenzi bacu, your relative, inshuti your zacu, parents, abavyeyi,
Even my friend. n'abagenzi banje When I was 20 years, nibuka agenda n'ifite imyaka I 10 delivered gospel to him. namubwiye ubutumwa bwiza I work at the Air Force. icyo nakora mu gihe He work at postman, delivery man. turi mu ikambi nyine namubwiye ubutumwa bwiza I think you don't know. Here is there post delivery man, post officer. aho bariho position He delivered mail, posita aho batangira not amameri email like kuri letter posita delivery man. amakete aza yo mu buryo bwa kera But my friend using motorbike, rero mugenzi wanje yarakora delivery atwara amakete kwa moto he met car accident. yarahuye n'impanuka y'imodoka amaragenda Only 20 years. imyaka 20 gusa But I delivered gospel. I'm not sure, but I delivered gospel to him. ariko namubwiye ubutumwa bwiza simbizi neza cyane gusa namubwiye I'm ubutumwa very bwiza sad at that time. icyo gihe I was very narababaye sad. icyo gihe narababaye cyane That's why ready to gospel. niyo mpamvu twaba twiteguye kuvuga ubutumwa bwiza Season or no season. haba mu bihe bya nyabyo cyangwa atari bya nyabyo You know, time is very short. ubundi bwo umwanya ni muto Our cyane life is, you know, our flesh is like grass. imibiri yacu ni nk'ibyatsi That's why look like very fresh, grow up, then certain time is cut off. nicyo utuma mubona igihe cyose ubwatsi burakura bukabisa ubundi That's why our brothers sisters, your focus to preach the gospel. nicyo utuma bene data cyerekezo cyanyu mukwiriye kwama muvuga ubutumwa bwiza Yes, you can hard work. yego mushobora kuba You bigoye can hard study. murashobora kuba mufite ibyigwa bibaruhije Even you can work hard business, then you ndetse income mugakora more. inkomezi nyinshi mu ncuruzwa zanyu But focus to gospel. mwitwararike iby'ubutumwa bwiza This is our life. ubu ni bwo buzima bwacu Bronze servant today inzoka y'umuringa navuze ko uyu munsi is itself Jesus Christ. ubwayo ni yesu kirisito Jesus lifts his own body yesu yaramanitswe on the cross. ku musaraba That's why behold icyo tuba ngo raba the Lamb of God umwagazi w'intama w'imana who take away ukuraho icyaha cy'abari mu isi sin of the world. icyaha cy'abari mu isi bose Hallelujah. haleluya That's why, you know, do you remember emergency ambulance car? Ambulance wing, right? mwese mwamuzi rusehaba ntigenda banga wi 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 You know, this emergency car is they broke law even. murabizi ko nta ambulance kuni They ignorant traffic sign. gwaca banza gukuma mu ibarabara I kabisa think you don't understand because in Burundi don't need the traffic sign here. kumburenga basanga mutabizi mu Burundi biba bimeze But different direction even. ndetse no mu mabara aho abantu barenga ndetse aho turi icyapa Because why? kubera iki Emergency. kubera abayivyi People saved. umuntu aba akeneye gukizwa muri icyo gihe That's why the science. nicyo gituma muri kino kimenyetso The ngaho science is an emergency car like an ambulance. iki ni ikimenyetso cyerekana ibihe umuntu ari mu byihuta Ambulance, even the vehicle ambulance flight. ndetse ambulance rusehaba ntihazaza mu modoka cyangwa mu ma helicopter When I researched for the internet, I'm surprised. igihe naraba kuri internet natangaye In Burundi, very special emergency like ambulance bicycle. mu Burundi natangaye mbonye ko hariho n'ikinga ryari rikora mu byo mu kunguruza abantu b'indembe Is it there? mwaravyumvise iyo nkuru People patient people with carrying it bicycle. umuntu atwara abandi nka rusehaba niho abatwara ku ikinga But anyhow, this you know, here this symbol. ariko uko biri kose noneho murabona kindi kimenyetso mpuzamahanga There's a pole. hariho igiti There's snake. kuri cyo hazungurije ko inzoka It is called bronze serpent. iki cyitwa inzoka y'umuringa Signs of people saved. ikimenyetso cyerekana ngo umuntu yakijijwe Hallelujah. haleluya Amen. amen That's why Jesus Christ, our Savior, nicyo gituma kristo ari umukiza wacu on the cross, He took my sin. ku musaraba niho yanyambura ibyaha byacu Hallelujah. haleluya You should
spread this gospel mukwiye every kwamamaza day, buno butumwa bwiza iminsi yose every time, igihe cyose whenever you go, aho muja hose wherever you go. aho muzoba muri hose If you travel, next people you share it. igihe ufashe urugendo sangiza If abandi a tea time, tea meeting, also share it. igihe uri mu makoraniro runaka Yes, workplace, work, you can work. harya mukorera yego murashaka gukora akazi But mukabiganira 1 minute fellowship, 5 minute fellowship, even 10 minute fellowship. ako nibura ni umwanya w'umunota umwe iminota itanu mugire ibiganiro ku majambo y'Imana. Season or no season, haba mu gihe cyanya cyo gikwiriye cyangwa kidakwiriye you're sharing this message to musangiza your abandi friend, ubutumwa bwiza abagenzi your babo business partner, abadandaza mukorana mu mirimo even your client, ndetse n'abanywanyi banyu your friend, abagenzi your neighbor. ababanyi Like this, this Sunday I went to church. Then pastor delivery number chapter 21, verse 4 to 9. Let's share. I want to share with you. nka kuno nyene ukagenda ukamuganiriza uzi n'inkuru ku munsi w'Imana ari mu makoraniro umwungere yadusomye mu gitabo cyo guharura igice cya 21 kuva ku murongo wa 4 gushika ku w'icenda twaraganiriye rero ndashaka ko ndabigusangiza Amen. tuganire amen Then you remind yourself. rero muri icyo gihe nawe uri kuriyibutsa Because if you are not unclear understanding, mu gihe utabisobanukirwa neza but, utabitahura but while you repeat, ariko igihe ubisubiyemo like a clean animal, cow, they like chewing, like continue eat later, lay down, then again, like vomiting, then chewing again. nka kuno nyine nk'ibisanzwe murabizi ibikoko bidahumanye biruza iyo biryamye biba biri kubera abana bigarukana bya bindi byariye bikabyuza We call another meaning is meditate. mu yandi majambo tuvyita kurimbura Amen. While same time meditate, you sharing this message to around your people, your rero kuno family, your nyine children. mukarimbura ku ijambo mugasangiza abandi ababaye ndetse n'abavandimwe Even abana yourself, each other. namwe mu bwanyu hagati yanyu How do you understanding? How do you receive? wewe ubitahura gute wabyakiriye ute How God guide you? imana ikurongora ite Amen. amen Then your spiritual life is grew up. icyo gihe ubuzima bw'intemu bwanyu buzotera intambwe Even bukomeye. your business more double income. ndetse n'urudandaza rwanyu ruzotera intambwe ayinjira agwire yigwize kabiri Then God bless you. imana ibahezagire God continue bring to your more client to you. rero imana ikomeze kubazanira abanywanyi benshi When I training to mind education, igihe mba ndiko ndigisha mind education I used to Samsung successful story. ndakunze kwigisha mvuga ku ruganda rwa Samsung ukuntu batinya How company Samsung is grew up very well organized, very successful. ukuntu uruganda rwa Samsung rwashoboye gutera intambwe rugatera imbere They listening to client. icyo bakoze bumvirije They abanywanyi make client happy. batumye abanywanyi babo banezererwa product This client became your marketing, like marketing department. icyo gihe abanywanyi banyu bazashaka baba abamamaza rudandazwa rwanyu Your client became your marketer. icyo gihe abanywanyi banyu bazobabera aba agent marketer Isn't it? turi kumwe Mouse marketing, mouse. kwamamaza biciye Personal marketing. umunwa kwamamaza umuntu ku wundi This item very good. You can hanze see. y'ingo kino kidandazwa kimeze neza bashaka kugikoresha nawe Isn't it? so none That's why this is successful mind. nicyo gituma Samsung yatumye batera intambwe muri no byumvire I used to this episode. ndakunze gukoresha bino How our life change and business is grew up. ukuntu ubuzima bwacu buhinduka ndetse n'inshuruzwa zacu zigatera imbere Please do not misunderstanding. I'm not talking about politically. bemene data mu ntahure neza ntahure nabi siko ndabivuga mu buryo bwa politiki But one of leader in Africa leader, ariko habayeho umurongozi umwe muri Afurika you know which country, what kind of leader, according to leader, country corrupt or country development. According to leader.
country leader. biciye ku murongozi w'igihugu. Some country is lost. Then, for example, inflation a lot. That's why when I was in Namibia, next neighboring one country is money like paper. It's money but paper. nshobora kubaganiriza ku gihugu kiri hafi ya Namibia, amafaranga yabo yabaye impapuro. But certain countries leader, Ariko bamwe mu ndongozi but short time, very fast development. ku kanya gato bo baratesheje imbere ibihugu byabo. Because mind leadership. Kubera iki? Mu mutwe hapanze neza. Because some country leader he learn leadership from North Korea. Kubera ko bamwe mu ndongozi zaho bashe kwiga ibya leadership muri Korea y'Epfo. I'm surprised. North Korea is a very poor country. Natangaye kubona Korea y'Epfo n'igihugu cyari gikennye. That's why country poor. Icyo gihe cyari igihugu gikennye. But some country leader benchmarking from South Korea. Rero bamwe mu bihugu bitindahaye bagiye kwigira kuri Korea y'Epfo. You know, South Korea very fast development. Ugiye kuraba Korea y'Epfo yateye imbere byihuse. This country is very fast development. Rero kino gihugu cyateye imbere mu buryo bunyarutse. Understand? Murantaho. So, which one do you accept? None mwe mushaka iki? Mentorship important. Mukeneye kuganizwa ku Who is your mentor? According to mentor, your life different. umumantoro wanyu ubafasha mu kumenya ibintu runaka ninde. That's why we Burundi Church we need personal mentor. Natwe ishingiro ry'Uburundi turakeneye umuntu aturongora adufasha aduherekeza. Spiritual mentor. Turakeneye umuhetsi mu buryo bw'imwemu. Amen. Amen. So if you continue complain mind, complain life. Iyo mubandanije mufise ibintu by'ivyo byo kwidodoma misi yose n'ubuzima nyene buhari kwidodoma. If you continue, I want to go out, then your mind ruined. Iyo mubandanye muvuga nshaka kuja mu mahanga. Then you're thinking about how to development our area, our place. Ahubwo ni myumvire mbega nshaka kwiteza imbere nkateza imbere kibano gute. Mind change starting, your personal life also change. Uguhinduka kw'ivyo bibanza guhinduka kuri wewe mu buzima bwawe. Brothers, sisters, Bene data. God already paid for you. Imana yamaze kwitunga byose yabirishe. Amen. Amen. Bronze servant is Jesus who took our sins. Inzoka y'umuringa bisigura ngo ni Yesu Kristo yakira ibyaha byacu. Then on the cross he died my sin. Ku musaraba yarapfuye apfira ibyaha byacu. Same as like bronze servant on the pole. Nkaya nzoka y'umuringa nyine yamanikwa ku giti cy'intumba. Then sick. Rero raba. Then he lived. Hanyuma baravye barabona barakira. Amen. Amen. That's why you remind what does Bible speak to me. Rero nimwibuke mwabe mwibuka Imana ivuga bici muri Bibiliya. I will remember no more your sin. Sinzokwibuka ibyaha byanyu ukundi. God will make a way. Imana ica inzira. Amen. Amen. Then this work is not our work. Iki gikorwa si cacu. Gospel is God's work. Ubutumwa bwiza kuvuga Any kind of work we start, then God will help us. igikorwa cyose dutangura Imana izokikorera. That's why our Good News Mission started Christmas cantata. Seems like a lot of job work, God help. Nico gituma ishingiro ryatanguze rya Christmas cantata byaboneka ko igikorwa gikomeye ariko Imana yagikoze. Through Christmas cantata program, many people join and open their heart, became a Christian. Mbese biciye mu ntonde za Christmas cantata abantu benshi baritabiriye hanyuma igikorwa cy'Imana kiraranguka. Especially this season in Korea, Christmas cantata tour, cantata program, many foreigner, even Muslim countries people or Hinduism countries people, South Asia, Nepal, India, they are come and see Christmas cantata, then became Christian. Nico gituma mu bihe bya Christmas cantata muri Korea y'Epfo abantu benshi baritabira baba abayisilamu baba abahindu baba bavuye mu bihugu bitandukanye bavuye muri Aziya y'Uburasirazuba bakaza bakitabira ugasanga mbere bahindutse abakristo bavutse bwa kabiri. Even myself, why God called me to Burundi? Nanje ubwanje Imana yampamagara kuza mu Burundi.
one pastor contribution to me. umwungere umwe yaransangije ikiyaga Pastor, Burundi is the best country for priest gospel. arambwira ati mwungere uzi n'inkuru mu Burundi ni igihugu cya mbere cyiza cyacu kuvuga You stay in Burundi wegende ube mu with Burundi the happy. ube unezerewe. That's why I certain time remind this scripture, then send him again. We discuss, we fellowship again also. Nicyo gituma igihe cyose ndabyibutse nze namurungikira cya kirango twaganira hama tukayigirana ko Burundi is the best country for to preach the gospel. Burundi ni igihugu cyiza cyane cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Then same like a sick nka bronze Burundi servant. ni raba inzoka y'umuringa. The bronze servant is your poison gold. Igihe uravye ku nzoka y'umuringa ico gihe ubumara bwawe uri bukurimo guca bukamangana. Right? Nuko sivyo? Seems like death. Yego biba biboneka mbere mu urupfu. But sick bronze servant. Wari yapfuye ntarabe gusa aravye inzoka y'umuringa. Then healed. Ico gihe acakira. Amen. Amen. So any kind of problem around you. Rero ingorane yose ikwegereye. But when you met Jesus, Ariko igihe uhuye na Kristo, Jesus healed you. Yesu aragukiza. Jesus restored you. Yesu araguhinyanya agusubiza gutya. Jesus is open your difficult even problems. Ico gihe Yesu acakura ingorane n'ibihirwe byawe. He solved. Aca bitorera inyishu. That's why he is our wonderful counselor. Nico gituma ari umujyanama mwiza wacu. Any kind of problem come to him. Igihe ingorane yose iza kuri we. He consulting you Ico gihe acakuja inama akakuganirira. to be blessed. Hanyuma ukahezagerwa. Amen. Let us pray. Reka dusenge. Heavenly Father, thank you, God, allowed today message. God bless our Good News Mission Church. Through Burundi Church, we can deliver gospel all over the world because Burundi is the heart of Africa. Thank you, Lord. God bless our church members, all brothers, sisters. Keep on seek kingdom of God, seek bronze servant. Then we are healed, we are restored, we are blessed. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray.